mu kiganiro duheruka kugirana na mwebwe abamenyesha makuru twari twabamenyesheje ishirwaho n'umukuru w'igihugu ry'umugu udasanzwe uje gukurikirana ibibazo by'abarongozi mu bisata bitandukanye bikika mu kiza mu gihe c'amatora bagaca bitwara uko bishakiye bakarenga n'amategeko mbere bakaja no mu byo kwitekerera. Twari twabamenyesheje ko iyo nyifata igayitse wisanga mu bushikiranganje butandukanye n'ibisata vyabwo mu mashirahamwe yegamiye leta canke mu makomine cane cane mu vyerekeye intwaro, amatongo, amafaranga ya leta, amasoko ya leta, ubutungane, amakori n'amatagisi, ibidukikije hamwe no mu gisata c'ubutare n'agataka. Duciye kuri mwebwe twari twasavye abantu bose ko umwe wese aherereye yotanga inkuru y'ivyo abona vyo bariko baritekerera n'abamenyesha naho ayo makuru yocishwa naho hakaba ari guhamagara ku nimero itariha 300 canke ku nimero ya WhatsApp canke kuri email adhoc.commission2020@gmail.com. Twagire rero tubashimire kubwo butumwa bwatanzwe dushimira cyane cyane abene gihugu bamaze kumenyesha amakuru umugubijejwe. Koko abatari bake baramaze gutanga amakuru y'abanyuruza canke bihagira ubutunzi bw'igihugu bishimikije amabanga ico gihugu nyene cabashinze. Aha akaba ari mu bisata bikurikira: inyuruzwa canke ikoreshwa nabi ry'amafaranga ya leta, amadosiye 18 aramaze gushikira umugwi. Inyuruzwa ry'imiduga ya leta, amadosiye 4 aramaze gushikira umugwi. Inyuruzwa canke ikoreshwa nabi ry'amafaranga y'amakoperative sangwe, amadosiye 10 aramaze gushikira umugwi. Igurishwa ry'ibitara vya leta, amadosiye 18 yarashikiriye umugwi. Igurishwa canke itangwa rinyuranye n'amategeko y'amatongo ya leta, amadosiye 16 yarashikiriye umugwi. Mu bijanye n'amasoko ya leta umugwi umaze kuronka amadosiye 8. Mu gusahura abanyagihugu babagurira ikawa ku giciro kiri munsi y'ico leta yashinze, amadosiye 3 yarashikiriye umugwi. Mu gisata c'ubutungane naho amadosiye 5 yaramaze gushikira uwo mugwi. Umugwi rero ukaba uri kuratohoza ayo makuru kugira ushikirize icegeranyo kuri yo. Ariko rero hariho ibisata vy'amakori n'amatagisi, ubutare n'agataka hamwe n'ikoreshwa ry'amafaranga y'agaciro. Umugwi wikeka ko ashobora kuba nahone haberamo kunyuruza canke kuyagira ubutunzi bw'igihugu, umugabo akaba atamakuru ahatangwa. Eka no mu bushikiranganje no mu mashirahamwe ya leta amakuru ahatangwa si menshi. Vyongeye ubuho hariho n'ibishasha vyaje ngo twatumwe nabo hejuru canke ngo turi muri systeme. Twagire rero n'ubundi dusaba bene gihugu babandanye bashikiriza amakuru uwo mugwi mbere banarushirizeho kugira ngo ubutunzi bw'igihugu bukingirwe mu bisata vyose canke ubwanyurujwe bugaruzwe. Twagira dusubire duhumuriza bazotanga inkuru bose ko bazoguma mu ibanga, tunabamenyesha ko uzotanga inkuru ifasha mu kugaruza itunga ry'igihugu azoronka agashimwe. Niharambe Burundi burangwa n'umutima wo kuzirikana igihugu, niharambe umutima wo gukorera mu muco no gutunganya neza ivy'igihugu. Murakoze, Imana ibahezagire.